Wicare ubizi 1891. Ndabaramutse kandi shimire abansengera n'abakurikirana ikiganiro, abakora ibishoboka vyose kigashika iyo kija. Imana iduhane umugisha. Uheruka twavuganye mw'ijambo ry'Imana, nababwiye ko Imana yashize mu mutima wanje rivuga ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Mwibuke ko nababariye yuko muri uru rukurikirane rw'amajambo nzovuga cyane kuri iri jambo ngo Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Uyu munsi ngomba dusome umurongo w'ijambo ry'Imana wanditse mu gitabo cyo Kuvayo, igice c'14 umurongo wa 24 uvuga ngo, mu gicuku ca nyuma Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro y'igicu, arunguruka ingabo z'Abanyegiputa azica ivutu. Abisirayeli Imana yari mu ruhande rwabo, ituma Mose ngo abakure mu gihugu ca Egiputa abajane mu gihugu c'i Kanani. Farawo arongoye igihugu ca Egiputa aratambama. Nababwiye ko nzovuga cyane ku ijambo rivuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Sivyo gukekeranya, Abisirayeli Imana yari mu ruhande rwabo kuko yari yavuze ijambo. Nkiraha nagomba mbwira umuntu wese afise ijambo yavuganye n'Imana arigumeko. Nagomba nsubiremwo aya majambo mvuze. Wa mukenyezi we, ushobora kuba ufise ijambo wavuganye n'Imana, rigumeko. Imana rero yari yavuganye n'Abisirayeli. Mose Imana yari yavuganiye nawe mu gisaka caka umuriro, imubwira ngo jewe nduwo ndiwe, ngo nduhoraho, ngo izina ryanje nitwa ndiho, ngo genda ngo unkurire Abisirayeli mu gihugu ca Egiputa, kuko numvise amarira yabo, numvise ugutaka kwabo, numvise amajojwa yabo. Imana yari yirahiye. Na wewe Imana yari irahiye. Haleluya. Imana yari irahiye. Ufise ivyasezeranijwe, ufise ijambo rizima, ufise ikimenyetso kirenga kimwe yuko Imana iri mu ruhande rwawe. Shikama. Abisirayeli rero Imana iri mu ruhande rwabo. Farawo ati ntibishoboka, aba bantu ntibavino. Farawo atambama imbere y'abantu, Imana iri mu ruhande rwabo. Imana rero ihagurutswa no kuza gutabara abiri mu ruhande rwabo. Ibanza gukubitisha ibihano Abanyegiputa bishika 10. Farawo aza kugondozwa nuko umwana w'imfura acikanye, avuga ngo nibagende. Bagiye akanyarigabo karavyuka, avuga ngo barabakurikira babahamvye. Bakiriko barabakurikira, Imana iri mu ruhande rwabo, ngo yari mu nkingi y'igicu, irabarunguruka. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo Imana icisha mu nkingi y'igicu y'umuriro. Amen. Irabarunguruka. Numva notwenga kubera ko ikigwanisho c'Imana cyabaye kidasanzwe, ico kurunguruka gusa abasi b'Abisirayeli. Nagomba inyuma y'aya majambo tuze gusenga, ndagusengera Imana irunguruke ibiriko birakwiruka inyuma. Amen.
Imana irunguruke ibigomba kukubuza urugendo rujya mu ijuru n'abadayimoni. Sifa kwa Mungu. Imana irunguruke abarozi bariko barakwiruka inyuma. Imana irunguruke abakinzi barara barakizura inzu yawe. Haleluya. Ibarunguruke bacike ivutu, imitima yabo iranduke. Amen. Nanezerewe ko amatwi yawe yumvise ibi bintu kandi ari wewe nyene wari kuvyumva. Irabarunguruka rero bacika ivutu, imitima yabo iraranduka. Nagomba dusenge. Abadayimoni bariko barakwiruka inyuma bakubuza urugendo watanguye. Sinzi ubwoko bw'abadayimoni bariko barakwiruka inyuma baribo. Sinzi inkomezi shetani ariko arakoresha mu kukwiruka inyuma. Sinzi inkomezi shetani ariko arakoresha kugira ntiwambuke ngo ugiye Imana iba. Ariko uhoraho aracyari wa wundi arunguruka basi bawe. Haleluya. Wa mukobwa, abagutelefona babaye benshi, abakubujije agakiza babaye benshi, abakozi ba shetani babaye benshi. Uhoraho arunguruke abasi bawe, abagira bakubuza urugendo mu izina rya Yesu. Nanje ndisengera abagira bambuza urugendo. Hari abagira bambuze gushikira amasezerano, hari abagira bambuze gushikira ivy'Imana yambwiye. Ndagomba Imana irunguruke abariko barangiruka inyuma ngo simpamvye ivy'Imana yavuze. Ndagomba Imana irunguruke abariko barakwiruka inyuma ngo ntuhamvye igihugu cyo mwijuru. Hari igihugu cyo mwijuru twasezeraniwe. Ababisirayeli bariko bivutira kuja mu gihugu c'isezerano, gusubira muri Kanani, mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Twebwe turiko twihuta tuja mwijuru, mu gihugu c'amahoro, aho abantu batazosubira kugwara. Ariko hari akavuyo abadayimoni bavyuye. Hari akavuyo imwe mu mbitsi hagurukije. Ariko uhoraho abarunguruke twibandanirize bacika ivutu. Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanye ninde? Mana yo mwijuru. Kandi uyu muntu ndamusengeye, ubugingo bwiwe ndabusengeye, ba mu ruhande rwiwe. Runguruka abamugwanya, runguruka abamwiruka inyuma, runguruka babarozi, runguruka babakinzi, runguruka za mpwemu mbi, runguruka bacika ivutu. Amen. Basobanukirwe ko bakurikiye udakurikirwa, basobanukirwe ko bakurikiye umwana w'Imana. Amen. Basobanukirwe ko bateye udategwa. Harya ahantu haba ndasenze, harya ahantu haba ndasenze mu izina rya Yesu. Urunguruke abamwiruka inyuma, umuha intsinzi, umutwenze, umwenyure ceyuke, ucivutu abagomba kuri muca mu izina rya Yesu Kristo. Amen.